nico gituma muri iki gihe umunyabwenge yinumira kuko ari igihe kibi. Ngo nico gituma muri iki gihe umunyabwenge yinumira kuko ari igihe kibi. Impanuro nimurondera iciza mureke ikibi niho muzobaho, niho umukama Imana Nyeningabo azogumana namwe nkuko mubyivugira. Nimuhebe ikibi mukunda iciza, nimutsimbataza ingingo ku marembo yanyu. Hari naho umukama Imana Nyeningabo yogirira impuhwe agasigarira ka Yosefu. Ndaje tuganire gatoya. Pawulo aravuga ngo reka ibiramwa byose biri kwiganyira muri iki gihe ngo birarindiranye igishika cyinshi gihe Imana izokwerekanira abana bayo. Ngo kandi naho ibiremwa byose byaguye mu buce bw'ibitagira mvura sibyo byabyishakiye byavuye ku Mana ibigaba. Iyo ubonye intege nk'uri mukaboneka ngatsa mugenzawe ntuzokomeze ngo waturi bw'inabi. No, hari igihe Imana ahubwo ibiri kihiga wowe wibaza ngo uri mu neza. Ngo ariko birizigiye yuko bizokira nabyo nyene bwa buje bw'ibibora ngo bishikire umwidegembyo w'ubuni nazwo bw'abana b'Imana. Erega turazi yuko gushika ubu ibiremwa byose byiganyira bikaniya nka kumwe k'umubyeyi ari kunda. Kandi gasibyo gusa natwebwe nyene naho tumaze kuronka ingabirano za mbere za mutima turaciganyira mu mutima twiteze itunga ry'abana irokoka ry'umubiri wacu. Twaramaze gukira ariko biracyari mu mwizigiro. Erega kuba nibyo twizigiye ni kuba tukiri abo ibyo kwizigira, ni kuba kukiri ukwizigira voila. Kubona ibyo twizigiye ni kuba kukiri ukwizigira tuba twamaze kubigiramo twabishikane mu kirenge n'amaso n'umubiri n'umutima byose. Ngo ibyo umuntu abona ashobora kubyizigira gute, ariko ko twizigiye ibyo tutabona bituma tubirindirana ingoga zinashinguka. Haleluya. Ndaje tuganire gatoyi. Bituma tubirindirana ingoga zinashinguka. Ngo niko na mutima aradufasha kubera intege nke zacu kuko tutazi icyo twosaba nkuko bikwiriye. Wenye n'ubwiwe aradusabira akanimini itavugwa atwambariza nkuko Imana ibishaka. Na kare turazi yuko byose bibera neza abakunda Imana, abatowe nkuko ibishaka, abo yashimye kumenya kera yarabageneye kuvana kera kuzosa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo uwo mwana abe imfura muri bene wabo benshi. Abo yigeneye nibo kandi yatoye, nababo yatoye nibo kandi yagize intungane, abo yagize intungane nabo nibo kandi yaninaje. Ndafite ukuntu ngundi Imana uko nibikora. Nk'iri jambo ry'Imana natanguye gusenga nazi Bibiliya aho nayigururiye mugabo ngiye sanga nuguruye ahantu kiretse iryo muri Amosi rinari yaho mu bwenge.